Bakunzi ba GITEGA-Ent TV, reka nsubire ndabaramutse. Elvis nibitanga ngaha kuri ekra za GITEGA-Ent, nyita DJ Wizi ntangorane. Aha twarufise twaronse abatumire badasanzwe nabigeme babiri nkuko mubona bampagatiye. Umwe n'umurongozi wa Inkiranya Agency, uwundi n'umurongozi wa Belynah Acts. Ayo mashira hamwe abiri ahuriye ku kintu kimwe cyo gutunganya ama evenement. Tugiye kwinjira mu kwezi kwahariwe abakundanye Saint Valentin. Ano mashiramwe ko ari abiri yadutegura ikintu kidasanzwe gikomeye cyane ku ncuro ya mbere ngaha mu ntara ya Gitega, hariya muri bwoga ya mbere muri Isango Hotel. Ni kirori kizotwinjiza neza na neza kuri ya tariki ya Saint Valentin. Nibaza tudatevye abacanke bariya barashobora kwiyumvira bati mbega ivyo bintu bimeze gute. Turabakira kuri ekra za GITEGA-Ent TV bidondora kugira ngo mubamenye, hanyuma twinjire neza na neza muri ico kirori, ingene gipanze n'ingene bizogenda nayo kizobera, vyose tuvyumvire muri kino kiganiro. Duhera iburyo bwanje barashobora kwidondora abakurikira GITEGA-Ent TV. Murakoze cyane, ndabaramukije. Nitwa Nahimana Belize, nkaba natanguje ishirahamwe Belynah Acts, kandi akaba ari na jewe ndarirongoye. Hanyuma muri iryo shirahamwe turorganiza ama evenement, hanyuma turakora na décor intérieur, tukongera tugaforma abantu mu gukora utugenegene, ibyo no kwita handcraft. Okay. Nibaza yuko abo kwitura ico gisata ngira ngo bavyumvise ivyo bazoba bakeneye. Ibubamfu bwanje naho ndi kumwe n'undi mwigeme vraiment ego nawe nyene yidondore ariko baradukurikirana. Ndabaramukije cyane, nitwa Christella Bishaza, hakaba hari abanzi ku izina rya Kikila Burundaise. Hanyuma nkaba ndongoye agence yitwa Inkiranya, ikaba ishinzwe gutembereza ingenzi canke abarundi bavyifuza hano mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, kandi hakaba hariho n'ikindi gisata gishinzwe gutegura ama evenement. Murakoze. Birumvikana, ngira ngo mwavyumvise bose ko ari babiri bahuriye ku kintu kimwe cyo gutunganya ama evenement. Ngiyo rero evenement iraje izodufasha gushika kuri ya tariki ya Saint Valentin, aho bayitunganije mu Nkiranya no muri Belynah, bose bagiye hamwe. Nuko mwafatanye gute? Bwa mbere na mbere, imbere yuko twinjira mu bikorwa dusanzwe dukora, twari dusanzwe turi abagenzi, twarakuranye kenshi umwanya munini tuba turi kumwe iyo umuntu atari mu bundi buzi bwiwe. Hanyuma rero twisanga twese dufise izo mpano zo gutunganya ibikorwa bitandukanye byagiye bitugaragara ko kuva mu buto bwacu. Aho nka wewe Belize, kuba uri kumwe na Kikila Burundaise muri ko mutegura ikintu kimwe, wiyumva gute? Jewe numva nezerewe cyane kuko mba numva ndiko nkorana n'umuvandimwe n'umugenzi, duhanahana ivyiyumviro. Nkosheje ntatinya kumbwira ati Belize ngaha wakosheje, kandi na wenyene nuko. Hanyuma abari mu ntumbero yo gushirana imbere, urumva kubera basanzwe ari umuvukanyi wanje, biranezera cyane gukorana nawe. Mba numva nezerewe cyane, mba numva fise vuga nti icompa ahubwo uwo munsi ugashika tukaraba cyayi koko twatunganiriza hamwe ingene ivyamwa cavuyemo. Rero urumva n'umunezero ukorana n'umuvandimwe. Ego Kikila Burundaise, evenement ngiyo igomba yegereze. Iyo evenement imeze gute? Iyo evenement nkuko mwari mwabivuze, ni evenement itwinjiza mu bihe bya Saint Valentin, umunsi w'itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ariko twebwe rero iyo evenement twayishize ku itariki 10 imbere kugira ngo tuze dushike kuri wa munsi umuntu azi neza icyahimbaza cyarico n'umukunzi we, azi neza insiguro y'umunsi w'urukundo. Ko vyagiye bigaragara yuko umuntu wese biha insiguro ashatse bivanye n'ivyo yifuza, ariko hariho uko wari ukwiye guhimbazwa burya hagati y'abakundana. Rero ni muri iyo ntumbero twaciye twiyumvira gutegura ico gikorwa, igikorwa ciza c'abakundana bitegurira ku bana, ababana. Kikaba rero kizobera kuri Isango Hotel itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri, igihe c'isaha 12 z'umugoroba.
birumvikana ko hateguwemwo ibintu byinshi, mbega ikivugo cy'uwo munsi kivuga gute? Murakoze cyane. Ikivugo cy'uwo munsi kivuga ngo iterambere ry'urugo niryo terambere ry'igihugu. Hanyuma uti ico civugo mwakiyumviriye gute? Ego cyane, kubera ko ingo nizatera imbere n'igihugu kizotera imbere. Urabona mu urugo ruba rugizwe n'umushinga ntahe n'umupfasoni n'abana. Iyo hari abana canke urumva iyo umushinga ntahe n'umupfasoni batabanye neza, abana birabafekta, barahungabana, ukaca usanga abana kumbure bakuranye umutima utuntuye canke bakuranye ivyiyumviro uca ubibona, canke bakanomoka bakagenda ugasanga nyene hariho ibintu vyabagoye kwakira. Rero ca dusanga ati ingo nizakomera, nizagira inguvu, nizabaho neza, nibabana mw'iterambere, nibabana badashwana, urumva ego nivyo hari gihe habaho utuntu abantu bashobora kutumvikanako, ego nuko mugabo nibabana mu mahoro, babana bazobiryako. Igituma rero hatimiriwe nabo bitegurira kubaka, kubera ni vyiza nabo bazoze bumvirize abandi, bumvirize ingene abandi, kubera ko iterambere ry'urugo nitwatera imbere mu buryo bwo kubana mu mahoro, mu gushirana imbere mu butunzi, mu bintu byose tubanye mu mahoro mu ngo zacu, igihugu kizoca cibera naco nyene mu mahoro no mu iterambere rirama. Nuko baratusiguriye icivugo cy'uwo munsi, kandi ibintu vyiza cyane kuba bateguye ibintu hanyuma bikagira n'icivugo. Mwatubwiye ko bizotangura igihe cy'isaha 12:30. Kubera iki mwiyumvira ayo masaha? Twiyumvira ayo masaha kubera ko turi mu gihugu c'abakozi, kandi igihugu kiko kiratera imbere cyane gose. Tunashimira inzego zacu ziduhimiriza gukora ijoro n'umutaga. Nayo mpamvu twacerewe twiyumvira ko twobishira amasaha akuze, abantu bavuye mu bikorwa byabo, kubera ko no ku munsi wa gatanu abantu baba biriwe barakora. Hamwe rero umuntu avuga ati ndaruhutse gato, akabona kwifatikanya natwe, ariko kandi ibikorwa vyiwe bitononekaye. Niyo mpamvu twabishize ayo masaha. Biba vyumvikana cyane. Belize, mbega kugira ngo uje muri ico kirori, uje muri iyo evenement, hasabwa iki? Murakoze cyane. Muri ico giteramo hariho ibisabwa. Ndanatumira umuntu wese afise uwo bubakanye. Wewe uri kuranyumviriza, wewe kuratukurikirana, uravyumvise? Afise uwo bubakanye canke bimirije kubakana, nukuri turabahaye ikaze cyane. Ni ku mafaranga 100 kuri couple. Ego, hanyuma uje uri wenyene uzora 50. Hanyuma hariho n'amatike sponsor, aho kurumva nugira badushigikire, kwerumva turariha ivyo gufungura, ivyo kunwa, kandi n'ikibanza bazoba bicaye ahantu heza. Icompa bakaba ariho bazoba bari. Gusiba ntivyemewe. Nta mukunzi wa GITEGA-Ent bariko arabakurikirana yo hava siba. Kandi nawe ugazosiba. Ega numvise ngo nuzoba ari wenyene. Ico rero urumva ikintu gitomoye. Yego cyane. Nuzoba ari wenyene arahawe ikaze. Rero iyo ticket sponsor ni 200. Hanyuma umuntu yaca yibaza ati ayo mahera none nuko ariko urumva tuzofungura. Hari ngo kandi neza bagenzi. Yego. Harimwo gufungura, ngira Christela yonyunganira. Oya, birumvikana. Birumvikana neza yuko udashobora gushiraho igiciro cyo kwinjira mu bintu utategekanije neza, umuntu akaza ntagubwe neza. Turabaremesha tubabwira yuko ahubwo twanasavye make. Twasavye make kubizoba bihari, kubashitsi bazotugendera, ku bikorwa byose bizokoreka. Nukuri cyo nzi neza coco nta muntu numwe azokwidoga. Mushatse kuvuga yuko muri ayo mafaranga maze kuyariha
muzomufungurira mu munyweshe kira kintu tumwicarike neza kandi twongera tuvuga yuko ku muntu azoba yarishe ticket sponsor harimwo akantu aga surprise aka kado ka gift kuri we kumubwira tuti twabonye intererano yawe kandi turayishimiye nukuri isaha hari ikintu numva navuga ikintu cy'amafaranga atari kibazo mwashatse gushira kuri 200,000 mugabo nayarenza ayo vraiment nta ngorane tuzoyakira tubaye turanabakengurukira ivuye ku mutima nuko bararishe ayo mafaranga baraje barayakonsomye mbega indani ho Belize bimeze gute murakoze cyane icyo giteramo umuntu yo kwibaza ati mbe bizotangura gute bihere gute ariko nagomba kubamenyesha yuko harimo ibintu bitandukanye kandi vyiza nabo bubakanye bazoba baje canke abimirije kubakana canke nuwo azoba yaje ari wenyene nta gahombo karimo hazoba harimo exposition sinzi ngene no kivuga ihayanishwa ry'impuzu aho hazoza abatambuka abigeme n'abasore bashobora gutambuka bambaye amamodeli y'impuzu kanaka hanyuma urashobora kuzogenda uguriye uwo muri kumwe n'amashugwe azoba ari ngaho n'amashugwe hariho n'amashugwe hanyuma hariho amakarte hariho ikindi naco kindi hariho n'umushitsi azoba yaje uwo munsi murabivuze turabivuze umuvuge wese oya kandi ngaho tugerageje kuvuga basi mu ncamake kuko ntidushobora kwinjira neza ibwina bw'igikorwa iya beaucoup de surprise twe tutireka turindire hagere yego cyane kubera ko yego vraiment urazi ujya mushitsi nitwo mubabwira ubunyene kubera ibibanza mu bisanzwe biri limite biraharuye tumuvuza ubunyene birashobora guca bitugora uburyo twakira aba ego ubu rero wowe uri kurumviriza ikiganiro ucumvise hakiri kare gira reservation y'ikibanza cyane gose barashobora kugura amatike turabaza kubaha nimero ukeneye gura itike araza gukontakta iyo nimero hanyuma tubibutse yuko itike zizoheza kugurwa itariki 8 kubera naho nyene tuzoza turabamenyesha yuko ibibanza amaplace yuzuye canke ayasigaye ego hanyuma ibibanza itariki 8 y'ukwezi kwa kabiri niho ibibanza tuzoba duhejeje kudandaza amatike hanyuma iyo nimero turaza kuyibahereza ukeneye itike araza gukontakta kugira ngo avuge ati itike agomba kugura twumvise ko ari uburyo butatu canke ya 100,000 canke ya 200,000 ego hanyuma urashobora no kugura zibiri hanyuma mugabo hariho promotion ku bantu bazogura ku muntu azogura itike zitanu murabumve kino kintu kirakomeye cyane uguze itike zitanu za 100,000 ego harimo akarusho kugabanirizwa harimo kugabanirizwa kandi no bamenyesha yuko abazogura hakiri kare hariho nabo ego hariho amahigwe hanyuma mwari mwabajije kubijanye n'igikorwa mbega ico giteramo iyo event imeze gute nitwobihereza vyose hano ariko ni vyiza ndazi yuko mwamaze kubikunda kandi muzoza vraiment turanabakengurukiye turabashimiye cyane ndazi yuko benshi bazovyitaba hariho vyinshi cyane bizoba hano aho ariko entre ngo masabire hari umuntu ariko aradukurikirana namaze kumubona ivyiyumviro ciwe yavuze ati none gashani nafata umwanzuro wo kuza ega arashobora kumusaba umusheri wiwe akavuga akamona ko disponibility atari kirenga umwanya ukaza kubonekana ku munota wa nyuma nta kuntu yogurira itike hajya nyene oya kubera yuko urumva ibibanza biri limite kandi ikintu cyose burya kigira uko kiba giteguwe ni vyiza yuko bodufasha bakubahiriza iyo tariki 8 ariko ngomba nisabire yego najewe hari ukuntu bitameze neza
nshobora kuvuga ati kumbure reka ndamugire ndamusaba uwo mwanya niyawumpa nitwashika muri kijya kibanza bizoce bimera neza bice biryoha kugira tuzoshike kuri ya tariki ari amavuta. Nukuri nta kibazo bodufasha gusa iyo tariki isufi yo kwandika ka message isufi yo gutelefona ukabitumenyesha tukabika ico kibanza. Barashobora kuriha na avance wanashima nta kibazo na kimwe wanashaka navyo nyene ni vyiza biramufasha kwisuganya kugira babe baranabona ati hariho ibibanza bibiri bifashwe gutyo uwo rero yagize avance arashobora kuzonaheraheza kuri ya tariki tuzorangiriza ko kugira. Nibaza ko ari ico ufise ikibazo iki canke kiri wo dusanga muri commentaire ukandika ukanaraba n'izi nimero izi nyene ubona uzandike ko message uvabwira uti ebana ikibanza sindakibura. Nuko dusozera akajambo kamwe ku mukunzi ariko arakurikirana kuko mwumvise bavuze yuko arabubakanye nabimirije kubaka n'umuntu umwe baramwakira abakundanye nabo nyene urumva bobo ntibarinda baravugwa. Akajambo kamwe kuri karadukurikirana. Ikindi kintu imbere yuko mvuga akajambo ka nyuma twashaka kuvuga kumenyesha abakunzi bacu nuko hamwe hoba hariho nk'umushinga ntahe canke umupfasoni avuga ati ndakeneye kugirira aka surprise umufasha wanje arahawe ikaze nawe nyene kudushikira akatubwira tukamufasha kubitegura tukamwereka uburyo iyo bikora uwo munsi abakunda kubigira mu buryo bwa public. Hanyuma kandi igihe tugezemwe niko novuga turamenyereye kubona abantu reka nitize ijambo ngo batera ivi mu kirundi sinzi ko ari uko sinzi agafukama ati mbega uratuvyumva cyo kimwe kwa kundi twavugana abo rero bifuza kugira ama proposal kuri uwo munsi nabo nyene barahawe ikaze. Ego ndamwunganira hariho nimero tugira dutange niyo murashobora kuza niyo abashaka kugura ya matike kubera uno munsi hariho abantu baza gutangura kugura amatike. Ego tugira tuyibahe ni nabo bantu iki Christella yaravuze abo bantu bakeneye kugirira ama surprise abakunzi babo. Ego abo nabo babe barabitubwira kare tubereke uburyo vyogenda tunababwire uburyo byoba vyiza kurusha. Ego cyane 69 5 hanyuma 7 8. Nuko rero ngira mwavyumvise abakeneye kugira ama surprise abakunzi babo bandikira ino nimero hama bababwira uburyo bobitunganyamwe kugira ngo bibe vyiza vyongere bise neza. Akajambo kanyuma kikilabo kondeza. Akajambo kanyuma twashaka gushimira abantu bose bariko baradufata mu mugongo kugira ngo ibi bikorwa mu vyumve mu bibone bibashikire. Tuzoronka umwanya wihariye wo kubashimira no kubakengurukira mu buryo bwiza kandi dushaka kubwira abakunzi ba Entertainment TV ngo babandanye basangizanya ibiganiro babisangizanye bagire sabone banumva bavuga ngo gakengeri ko kari kuru haragakengeri ugakubiseko nukuvuga bapfa gushira ku ikiganiro ubu wa sawa bagende hariya kuri kajya gakengeri bafyonde nukuri turabashimiye cyane turabiteguriye neza ntimugire ubwoba ibintu byose bimeze neza cyane biri mu minwe myiza turabiteze ko muzaza kuryoherwa natwe turabashimiye bivuye ku mutima. Reka tubashimire cyane tubifuriza gushika kuri ya tariki yahariwe abakundana amahoro impunda marembe. Belynah Acts hamwe na Inkiranya Agency reka tubabwira ati mutere muje imbere nibaza ko tuzoba turi kumwe twese kugira ngo turyoherwe kabisa. Murakoze cyane. Reka ndagushimire rero bari kurakurikirana GITEGA-Ent TV ndakubwira ati igenekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri muri Isango Hotel tuzobe turi kumwe kugira ngo twitegurire Saint Valentin neza ku kirori cy'agakura hamwe na Belynah Acts na Inkiranya Agency. Ndakubwira ati ciao ciao.